ndabaramukije mwese abandi ndabahaye mwiriwe shutanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanje Bunyoni hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende imbonesha kure bashikiriza byinshi cyane cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva na makuru atosoye amakuru yizewe amakuru tuba twatoje mu buryo bwimbitse amakuru muba mwateguriwe nanjye nyene Bunyoni umugenzi w'abagorikanye bashikirize maze namwe mujye mubasha kumva byinshi cyane cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumviriza na rimwe babwiriza amakuru ari kuvugwa ijyanye no mu bisagara bye bitandukanye hano iwacu Burundi cyane cyane tukabwiriza ibiriko biravugwa mu gisagara ca Bujumbura igisagara cya Gitega Ngozi Cibitoke ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye hano mu gihugu cacu c'u Burundi babwiriza n'ibiriko biravugwa nyene mu bihugu vy'ababanyi cyane cyane mu bisata vya politike na cyane cyane muri vy'ubutegetsi nk'ababwiriza ibiriko biravugwa mu gihugu c'u Rwanda nk'ababwiriza ibiri kuvugwa muri Republika haranira intwaro rusangi ya Kongo ubwo ni ku rubugwa rw'intambara murabizi neza ko nyene ari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC murabizi neza ko nyene ari intambara iri kubera mu buseruko bw'iki gihugu cyane cyane mu ntara ya Nord Kivu babwiriza nyene n'ibiriko biravugwa mu gihugu c'u Rwanda babwiriza ibiri kuvugwa mu burengero mu buraruko mu buseruko ndetse n'ubumanuko babwiriza ibiriko biravugwa muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'andi hirya hino muri Afrika nibagiye kubabwiriza ibiriko biravugwa mu guvyo mu makungu ya kure na cyane cyane mu guvyo byaga binini aho mwama mutwumviriza mwereye mwese nyene ndabakenguruke cyane reka mbere kunda kengurukiriho hajije gufyonda sabone umuntu cyasuka jambo ko mutwanitse usabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi uka kudusangiza ibitekerezo aho wama utwumvira uzerereye kandi warafyonze ivyo byose ndagukenguruke cyane ariko ndahera ko ndasaba nawe utaraheza gufyonda sabone kwaka ariko karyo kwamanuka hasuka jambo ko mutwanitse usabone ugafyonda ko ndetse wamara gufyonda sabone ukamanuka hasukandwa kazogera ugafyonda kandi ariko yuka kudusangiza ibitekerezo utibagiwe no kurasharinga inkuru kugira ngo zibashe gushika no kubandi bazikeneye maze nabo bumvirize ivyo batabasha kumva na rimwe ngangukoro nyene mu bintu nagutegura cyane cyane ndakubwiriza ingingo nkuru cyane cyane ndibuze kugaruka mu idorido y'aya makuru ndakubwiriza inkuru tugezeho aka kanya ndakubwiriza yuko nyene bibaye bibi cyane kuri Darirene Bunyoni umwigeme wa Generale Aregiyome Bunyoni uyo mwigeme wa Generale Aregiyome Bunyoni yabaye imirimbanyi cyane cyane mu vya politike cyane cyane yagwaniraga ishaka papa wiwe ashaka ko yosohorwa mu ibohero dore ko papa wiwe Generale Aregiyome Bunyoni yoba abohewe mu ibohero rikuru rya Gitega cyane cyane akaba ari mu gasho kawe wenyene byicane nyene ndaza kujya bikubwiriza cyane cyane nyene uramenyere ko nkubwiriza ibikweme ivyo amatwi yabategeze yumva ndanakugezaho cyane cyane mu buryo bw'idonido ndakubwiriza andi makuru ari kuva muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ko Perezida Felix Tshisekedi uyoboye Republika Iharanira Rusange ya Kongo yoba ari kubandanya akomereza urugendo rwe hano mu gihugu cacu c'u Burundi na cyane Kongo agire ngo asinyane andi masezerano mashasha we na perezida wacu nyine cubahiro Evariste Ndayishimiye neva ayo masezerano nyine akaba ariko atarakogwa ariko mu kanya gato turaza kumenya neza uko vyifashe ndaza kwibarondera amakuru ndibuze gukomeza kubashikiriza ndabwiriza kandi nyarake no mu gihugu c'u Rwanda babwirize yuko nyene amatora habura iminsi mikeya ngo abe naburo bariko baritegura nyene imyitegurira imbanyeje y'amatora y'2024 yo gutora umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite cyane ndaza kubigarukaho mu idonido y'amakuru naguteguriye ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo cyangwa se nimugoroba bibanye naho mutwumviriza muherereye ariko nacato mudafata iminota batarenze 10 cyangwa 15 gusa ngo mvire byinshi amatwi yanyu atigeze yumva idonido y'amakuru ni mukanya gato cyane kuri mikoro nje uba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi wawe kaze wakaze mu idonido y'amakuru wamumviriza hamwe nanje Bunyoni umugenzi uramenyereye ko ari nje uyagutegura cyane cyane kwimbonesha kure Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende gushikiriza byinshi cyane cyane ibikubiyemo ivyo amatwi yabategetse yumva reka ntangure ku inkuru iri kuvuga
ko umwigeme wa generale ya Guillaume Bunyoni Darlene Bunyoni yoba aka kanya amaze kwitaba Imana mu mvo z'uko nyene yariko aharanira uburenganzira bwa papa wiwe kugira ngo asohoke. Darlene Bunyoni akaba ari umwigeme wa generale Guillaume Bunyoni, akaba ari umukenyezi hano iwacu i Burundi. Bikaba rero vyabaye akarorero mw'ijoro ryo kuri no musi ryatambutse, bivuga ko yari yagiriye uruzinduko muri Kenya, cyane cyane ko yari ajyanyweyo n'indwara y'ubugwayi yagiye kwivuza. Biri kuvuga ko rero akigera muri Kenya nyine atigeze ashika agaruka mu gihugu. Ahagana isaa sita z'ijoro niho hatangajwe inkuru y'urupfu rwiwe, ndetse babasha kuvuga ko nyine yaba yakenyutse, ndetse gusa icyamwishe ntabwo biramenyekana niba ari ubugwayi cyangwa ayindi ndwara ikomeye cyane. Darlene Bunyoni rero yaharaniraga ko papa wiwe arikurwa, cyane cyane nyene yabishiragamo imbaraga, avuga ko nyene bagira bagakora amatoza yimbitse, cyane cyane yavugaga ko agomba gukora ibishoboka byose akagaragaza akarenganyo papa wiwe yakoraga, dore ko papa wenyine ari gushinzwa ivyaha bigiye bitandukanye hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Generale Guillaume Bunyoni rero ubu ngubu ariko ari afungiye mu gasho gakuru ka Gitega, aho afungiye mu gasho kawe wenyine. Nyine murabizi neza ko Gitega ariho hari agasho gakuru, cyane cyane murabizi ko ari umugwa mukuru wa politiki hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Darlene Bunyoni ntabwo yigeze agaruka i Bujumbura, ndetse na nubwo yigeze agaruka mu gisagara cyari mu Gitega. Gusa nubwo bimeze gutyo nyene bariko baravuga ko barakora ibishoboka byose bakamenya icyo bacyamwishe, amatoza ariko ararimbanyije. Abenegihugu bari kuvuga ko impfu nk'izi ngizi mu gihugu zisanzwe ziba, ndetse benshi bakomeza bazisinza guverinoma, cyane cyane bakazisinza abayobozi bakuru muri leta, cyane cyane bakanagarukaho no ku misoresore rweka rwa CNDD-FDD rwitwaje ibipanga rukomeza runyuruza ndetse rukanagandagura abenegihugu. Bari kuvuga ko nabo barabikozemo uruhare kugira ngo uyu mwigeme w'umuziranenge abashe kugandagurwa. Turacakorera amatoza yimbitse ngo tumenye icyo yaba yazize mu by'ukuri. Gusa nyene General Guillaume Bunyoni dukwa ari mu kasho nta kintu yigeze atangaza. Gusa umuryango we wo watangaje wihebuye cyane, bavuga ko bababajwe cyane n'urupfu ry'uyu mwigeme Darlene Bunyoni. Nubwo bimeze gutya ariko nyene bamwe bariko barishima, abandi bari mu bindi bigiye bitandukanye, abandi bo bariko barakora cyane cyane ngo bagira ngo biteze imbere. Gusa benshi babona ko nyene nubwo byose babikora ariko atanyungu bobona, uretse ikibazo nyene k'ibibazo bigiye bihuriranye cyane cyane n'ibindi bigiye bitandukanye. Natwe rero nyene niyo mpamvu nk'imboni z'abenegihugu dukorana kuri Burundi News TV tuba duhari kugira ngo tubamenyere ibikishwe cyane ibikubiyemo ivyo mutigeze mwumviriza na rimwe. Turategereje rero kureba niba General Guillaume Bunyoni hari abatoza amakuru ari buze kumusanga muri gereza, ikintu ari buze gutangaza ku rupfu rw'umwana wiwe, ndetse dore ko burya abantu bakuru burya bari ari nararibonye we ashobora no kuba yamenya icyo cyamuhotoye. Neva kugeza amagingo nta kintu aratangazwa, uretse na Neva n'umugore wiwe nawe nta kintu aratangaza. Denise we yatangaje amajambo akomeye cyane. Denise Bucumi Nkurunziza we muramenye ko ari umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza, yatangaza amajambo akomeye cyane, ndetse avuga ko bifatanije n'umuryango wa General Guillaume Bunyoni mu rupfu rwa Denise mu rupfu rw'umwigeme Darlene Bunyoni. Angelina Ndayishimiye umukenyezi wa Neva nawe nta kintu arushikiriza gutangaza. Turacyategereze niba nawe hari icyo ari buze gutangaza. Nk'uko rero nyene ibiriko biraba yani wacu mu Burundi ni akarorero gusa rero nyene nubwo bimeze gutyo igihugu kiri mu kangaratete, kandi igihugu kiriko kirasambuka, ndetse abayobozi bamwe mu bashikiranganje ndetse n'abandi bari hejuru b'abashinga amateka na nkenguza amateka bose bariko bararebera, ata muntu n'umwe ariko arafasa ingene yo kuba yakemura iki kibazo kiri hano mu gihugu cacu cy'i Burundi. Birakomeye rero cyane, mpamvu natwe turahari kugira ngo tubashe
gutekereza byinshi mu byo twakemura cyane cyane n'ubwo nyene hano mu gihugu cyacu Burundi atangene ihari urubyiruko ruba rufise cyangwa se abandi bantu baharanira agateka kazina muntu bafise kugira ngo bakemure ikibazo cabo, ariko nyene turakora ibishoboka byose kugira ngo tureke ko nibura vyozaja ahagaragara. Turanababwiriza yuko nyene muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo naho habereye ibibazo bikomeye cyane, dore ko nyene muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo biri kuvuga ko perezida w'iki gihugu yoba ashaka kugirira uruzinduko hano mu gihugu cyacu c'u Burundi, ndetse ari kuvuga ko ngo yoba ashaka ko bosinya n'andi masezerano we na perezida nyine Cubahiro Evariste Ndayishimiye kugira ngo bamenye uburyo nyene bashyiramo abandi basirikare bakongera umubare w'abasoda b'igihugu cyacu Burundi bagomba kujya kugwana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abo basoda rero ntabwo turamenya umubare Tshisekedi yoba ashaka, ariko nyene amatohoza ariko arabandanya ndetse ngo tumenye icyaba kibyihishe inyuma. Ni byinshi cyane ariko natwe turarondera kubagezaho byinshi cyane cyane kuyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumviriza na rimwe. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa, ariko nyene Tshisekedi nawe intambara yo mu gihugu ciwe murabimenyereye ko ari intambara iguza umutwe twaje ibigwanisho M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC. Iyi ntambara ikaba iri kuberebera hano mu gihugu cyacu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo mu seruko bw'iki gihugu, dore ko iyi ntambara itariko iragaragara, nta muti wayo uriko uragaragara. Ikindi kandi nyene mu 2023 ikaba ikomeje kwatsa umuriro, iriko irafata uduce tugiye dutandukanye kugira ngo ige irabasha kwigarurira Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo yose, ndetse inigarure imitima y'abayituye. Besho bariko barabona birateje inkeke, abandi nabo bari kuvuga ngo bizoherera hehe. Tshisekedi rero arashaka abandi basoda mu nyuma z'uko intambara mu gihugu ce amaze kuyinanirwa, cyane cyane nyenewe ko yavuze ko kandi yarahiye ararengwa ko atizigera aja mu biganiro n'umutwe twaje ibigwanisho, ahubwo Kongo we azakoresha imbaraga za gisirikare akawurimbura mu buryo bwose bushoboka. Kandi yanavuze ko ico bizomusaba cose azazigikora, ariko uyu mutwe abumareho burundu. Tshisekedi wenyene bamugiraga inama, cyane cyane yagizaga abantu inama yo kugira ngo batore ingene yo gutorera umuti iki kibazo cyo mu gihugu ciwe. Cyane cyane hari inama mumenyereye zabiraga Rwanda, Addis Abeba ndetse na Nairobi, ndetse izi nama zose zikaba zaragiye zemeza yuko nta kundi umuti watorerwa igisubizo, cyane cyane hano muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Bavuga ko iyi ntambara igomba kuzotorerwa umuti ari uko nyene Tshisekedi yemeye kujya mu biganiro n'umutwe w'inyeshyamba. Ibintu Tshisekedi yarahiye ararengwa, avuga ko atozigera ajya mu biganiro n'umutwe witwaje ibigwanisho, ahubwo avuga ko azokoresha izindi nguvu kugira ngo arandure burundu uyu mutwe. Gusa nyine nubwo yahisemo ivyo ngivyo kurandura burundu uyu mutwe byaramunaniye, dore ko nyine yagiye atsindwa ingabo nyinshi cyane, intambara nyinshi zagiye zimutsinda, ndetse uduce twinshi n'utwo bageragezaga kwisubiza inyeshyamba zikaba zaragiye zongera nazo zikatwigarurira. Nk'uko nyine vyabereye hano muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo ni akarorero gusa nyine mwese ndayankomeza mbane namwe, mwese mbane namwe mbamenyereye amakuru ari kuvugwa, cyane cyane muramenyereye ko babwiriza ibihishe cyane cyane bikubiyemo ivyo amatwa yategeze yumviriza na rimwe. Ndanagaruka no kungenewe iri mu gihugu cy'u Rwanda yo kubandanya amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abashinga amateka. Aya matora akazaba mu kwezi kwa karindwi ku itariki 14 na 15 ndetse na 16. Amatora rero ariko arabandanya mu iki gihugu cicibanyi cy'u Rwanda, ndetse bikaba byitezwe ko nyene ubu ngubu kwiyamamaza biriko biratangira vuba ahangaha, ariko bavuga ko bazokora ibishoboka byose amatora akagenda neza.
gukora nyine ibiriko biraba. Cakoze uruhande rumwe biragaragaza ko bishimije mu gihugu c'u Rwanda, uretse abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi ni bagenda bagaragaza bimwe mu bibazo biri muri iki gihugu cyane cyane ngo biterwa n'amatora. Twe ntabwo twabashe kubirondera, ariko ikigaragara co amatora mu gihugu c'u Rwanda ashobora kuzogenda neza. Niyo mpamvu nyine natwe tuhari kugira ngo tujye tubakurikiranira tubamenyere uko bimeze, ndetse tunabifuriza kuzogira amatora meza ko ni igihugu c'icibanyi, ko natwe iyo tugize mu matora tuba dusaba Imana kugira ngo ibashe kudufasha tuzogire amatora meza, kugira ngo nyene dukomeze kugendera mu muryo umwe. Nshuti bakunzi bacu ko muratwumviriza, reka mbese ubikiye ahangaha gusa mwese mumeze mbasabe gufyonda sabone, ariko mukomeze kuba natwe 5/5. Ndabakunda cyane, mukagire Imana n'amahera kuri mukoroje mwariko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.